kabiri igenekerezo rya 21 Munyonyo umwaka wa 2023 niho hugururwa ikibanda co kudandarizamwo inyama byubatswe na komine Isare iri mu ntara ya Bujumbura hamwe n'igorofa igeretse gatatu y'umugwizatunga Oscar Bigirimana batazira mituku. Buramatari w'iyo ntara Desire Sengiyumva ari nawe yuguruye icese izo nyubakwa mw'ijambo ryiwe yarakengurutse ku gikorwa komine yatunganije acashimira uwo mugwizatunga. Iya kibanda duhejeje kugurura uyu munsi ni ikintu c'iteka ku bazogikoresha kuko bimwe byo kurunda cyane kwandira hasi hajya kweri bizoba birangiye. Rero tugakenguruka cyane by'imvamutima n'intambwe nziza inyubako y'ino soko igezeko. Ejo niyarangira abasanzwe muba muri kano karere muzokwishima mwishimirize muboneke ko muba namwe mu bantu. Iyi soko ni isoko idasanzwe iri mu karere gasanzwe kimbuka gasanzwe karimwo abantu bifashe mu gihe hari ayandi masoko abenegihugu bahuriraho bose bagiye gusuma. Bisigura neza yuko niyamara kurangira uruja n'uruza muri kino kibanza ruzoba rwiza cyane, bamwe bakava mu makomine abanyikanije na komine ya Isare bazanye ivyabo canke baje gusumira muri kino kibanza. Tugasaba rero abenegihugu bo muri iyo komine na cyane begere kino kibanza tuherereyemwo gushishikara gushigikira bino bikorwa kugira ngo bikunde dushoboye kuronka dusumira kandi bimeze neza. Ikigira kandi twaramutse tugendera muri kino kigo c'Umutama umuvuka komine ya Isare yagize igikorwa ciza cyo gutunganya iyi nyubako hano. Nawe yakoze igikorwa gikomeye, igikorwa twararikiwe n'abadutwara abatubwira ati ukize akize iwabo, mu gihe abandi iyo akize aca yimuka akava muhira agaca yimukira ahandi kure. We rero yakoze ikintu ciza arihweza ataniho nataye uruzogi, rero reka nje kwateza imbere. Yakoze ikintu gikomeye cyane kwiyumvira umugambi nk'uyu. Muravye hirya no hino murabona gatanyubako imeze nk'iyi ihari ariko hari iziyegereye. Hanyuma tukibaza yuko mu minsi igiye kuza hazoza n'izindi zimeze nk'iyi kugira ngo bikunda aka karere kaba karere kifashe. Rero nyakubahwa muvuka komine turagukeje by'imvamutima. Abantu barabavuga ngo wacu hazobwo twebwe twifuza ko haba. Bisigura yuko ufise uburyo ata bintu byo kuja kuyerera kure utunganya iwanyu agasa neza hanyuma igaca ari biteka iwanyu. Rero tateye intege abandi bari hano. Yabandanije gushimira kandi ishiramwe ryo kuziganya no kuguranana miteke kuba ryariyumviriye gukorera muri komine Isare, aca yibutsa bene gihugu akamaro ko kubika amafaranga mu banki. Musitanteri w'iyo komine Gilbert Niyonkuru yamenyesheje icatumye biyumvira kubaka ico kibanda. Isoko ya Mucungwe iri ngaha aya ku mutumba wa Caranka muri zone ya Rushubi ku rugabano rwa zone Rushubi na zone Kibuye. Ni isoko irimwamwe abantu benshi cyane. Ni isoko novuga yegereye zone twokwita ikigega ca komine ya Isare kuko ivyinshi bivyimbugwa birimwa muri no komine bizamwe no zone ya Kibuye bagaca bashorera ngaha anya. Isoko tuvuga iri muri zone ahantu hegereye cyane komine Kanyosha, komine Nyabiraba, komine Mugongomanga, abanyamuri bakaza bakaremeraho
mwaka tubaga igisagara ca Bujumbura. Rero turabona ibibazo abaharemera bakunda kugira, naho twihaye intumbero yuko rero abene igihugu bose bashora muri isoko ya Mucurungwe bashobora kuronka ibibanda bashobora kudandarizamo ku ruhande rumwe, mugabo kandi n'abene igihugu bashobora kubaka amazu akomeye ashobora kudandarizamwo, tukabaha ibibanza bakubakamo. Ngira mwabonye yuko isoko isigaye iteye igomwe, kandi tubandanye dufashanya tuyitunganya neza kugira ngo abene igihugu babandanye boroherwa, baba abashora baba abasuma bose babandanye boroherezwa. Rero kiya kibanda cakozwe na komine, kandi dufise umugambi wo kubandanya dukora n'ibindi bibanda kugira ngo abene igihugu bose bashora ibintu byose bishobora kuba vyononekara baronka ahantu bashorera, hama n'ababa baje gusuma basume bamerewe neza, mwakana cane cane igihe imvura yeramuka iguye baronke n'abashobora kugama. Ibi rero twabikoze mu buryo bwa komine, amafaranga ava mu makoye n'amatagisi ya komine, kandi tugashimira bene igihugu bacu yuko iyo bashoye batanga ayo makoye n'ayo matagisi, hanyuma natwe twese tukayakoresha mu bijanye no kwiteza imbere no guteza imbere komine yacu. Uyu mwene gihugu turamushimira uko na wene ari mu badufasha cyane mu migambi y'iterambere rya komine. Iyo baragyagize ikibazo araza tukicara tukabiyaga, akampa imodoka nani nkarondera ibitoro tugashobora gusanasana ino barabara, ugasanga abenegihugu biyunguruza barahashitse neza, cyangwa abazana ibidandazwa bagashika neza, be n'abaje kurangura bakarangura bamerewe neza. Naho Oscar Bigirimana batazira mituku yubatse igorofa yarakengurutse yongera asaba bene gihugu kubandanya bateramira amahoro n'umutekano. Teye kubona turutiza bano barongozi kuza kudushikako kuri imigambi myiza y'iterambere twakoreye ngaha mwino komine tuvukamwe n'imisozi tuvukako, nkuko na cyane baguma baduhimiriza kubitubwira n'abandi bakuru bacu bo hejuru, harimo n'umukuru w'igihugu, yuko icambere ari ukuza turateza imbere iwacu. Uyu munsi rero uko turi ngaha hirya y'ejo nkuko babivuze, hazoba hari ibikorwa bibakorerwa bijanye no kubika amahera no kubikura no gufashanya ku ngurane bitandukanye. Nk'abarimyi bobo angeri hazoba ari hafi, nta kuduga mu rushobi ko n'ubundi rimwe baza bakayakirira ngaha anje. Urumva ni iterambere ridasanzwe. Hama nkabashimira cyane abene gihugu bose muri ngaha ukuntu namwe mwadufashije cyane, kubera tuhari kubera imitekano imeze neza, ko namwe muteyicungera nitwoba turi ngaha nibyiza nitwo byakorera. Nico ni ikintu ca mbere cyo gucunga cyane kugira ngo amaterambere abandi ushwayamo muga bitembere n'iryoza ata mutekano uhari. Mwamenye ko igice cy'iyo nyubakwa yiwe ari cishira hamwe ryo kuziganya no kugurana na miteke izokoreramwo. Amashamba n'udusozi ipampagiza n'icayira radio television RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza.